Yesu Kristo nashimwe. Ndakengurukiye Imana data wa twese nyene ijuru n'isi yatugiriye neza mu bazima bariho uyu munsi nanje nkaba ndimwo. Yesu Kristo nashimwe. Ndakengurukiye n'inama y'abavyeyi bacu batwiyumviriye ko uyu munsi ko twoshobora guhagarara hano kugira tuyage n'umugeni wa Kristo. Kubw'ivyo Yesu nabahezagire cyane. Natanze bwake mu izina rya Yesu Kristo. Muri impore natwe turamahoro, turashima Kristo muri vyose. Turakenguruka kuvy'Imana igendera dukorera umwanya kuwundi. Kubw'ivyo n'ivy'Imana igendera korera ishengero nihabwa icubahiro cyane gose. Ku mazina yanje yose nitwa Nizeyimana Samuel. Yesu nashimwe. Dusangire ijambo ry'Imana kuko niyo ryadukoranije kuri uyu munsi. Sizindi nkuru canke ibindi biganiro byadukoranije, ariko twaje guha icubahiro nyene isi n'ijuru. Yesu nashimwe cyane. Dusangire ijambo ry'Imana dusoma hariya mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya. Fise ijambo ry'Imana muri iyi minsi riri mu mutima wanje ko Yesu yemeye ko turisangira namwe ishengero kuri uyu munsi. Turisangire kandi abo mu minsi iheze na cyane cyane ku munsi wa kane hariho umunsi twarisangiye, ariko mu mutima wanje n'ubu riguma rindudubizamwo. Yesu Kristo nashimwe. Azi impamvu. Yesu nashimwe cyane. Afise impamvu abikora. Ni ijambo ry'Imana ritwigisha gukora neza. Intumbero ni twige gukora neza. Yesu nashimwe. Yesaya, bavugishwa n'Imana Yesaya gice ca mbere, duhere ku murongo wa mbere turashikana ku murongo wa 16 turashikana ku murongo wa 17. Niyo mirongo ibiri tuhasoma. Yesu nashimwe cyane. Wavugishwa n'Imana Yesaya gice ca mbere 16 na 17. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ndizera ko mwahabonye. Nimwiyuhagire, mwitunganye, mukureho ibibi byo mu bikorwa byanyu, bive mu nyonga zanje. Mureke gukora ibibi, mwige gukora neza, mushimikire imanza zibereye, mutabare abahazwa, mucire urubanza imfuvyi, muburanire abapfakazi. Yesu nashimwe. Naya majambo y'Imana numvise ko twoyagamko amajambo yavuzwe n'uyu muvugishwa n'Imana Yesaya, ariko arabwira abantu ko bakwiye kwiyuhagira, bakwiye gutunganya, bakareka ibibi. Yesu nashimwe cyane. Intumbero y'ijambo ry'Imana nkuko namaze kubivuga, twige gukora neza, tureke ibibi. Yesu nashimwe. Nubwo wogenda huja kugenda birashobora gushika ukagenda amiga daheze kuko ibyo gufatira byobaho, ariko intumbero ni twige gukora neza, tureke ibibi. Yesu nashimwe. Twige gukora neza, tureke ibibi. Muri iyi minsi turimwo, ikibi kirafise ikibanza kinini cyane mu bantu. Yesu nadutabara. Uri kuragendagenda urumva ahantu bicanye. Uri kuragendagenda urumva ahantu basambana.
uri kuragendagenda canke mu kibana aho tubaye turumva abantu babesha, turabona abantu baryarya abandi, turabona canke turumva intambara hirya no hino. Yesu nadutabara. Ivyo vyose ni bibi, ni bibi. Abantu kuvugana ukuri sikirenga, ivyo vyose ni bibi. Yesu natugirira imbabazi. Rero hano Yesaya aca arababwira neza hajya ku murongo wa 17 ngo mwige gukora neza. Yari yabonye ibibi biri muri abo bantu ko ari byo byinshi gusumba ineza. Nko muri kino gihe cacu nubwo hari ibyo bita agateka kazina muntu bigerageza kugira ngo ibyiza bibe byinshi, ariko ibibi nabyo bishishikara kuba byinshi cyane. Arababwira rero, ariko ababwira ati nimureke gukora ibibi, mwige gukora neza. Burya yakoresheje iri jambo canke iyi verbe, reka ndayitize mu rurimi rw'igifaransa ririvuga, agira ati mwige, nuvuga kwiga, kubera ko yabona ko muri bo iciza canke gukora neza bitabarimwo. Yesu nadutabara. Muri bo, muri kamere byaraboneka ko gukora neza atari ibyabo, mugabo acaritiza iri rivuga ati kwaba bantu ntari babwira ati nimukore neza ngo bishoboke, atariko reka ndabibasabe bagerageze kwiga. Yesu nadutabara. Bagerageze kwiga. Turafise abanyeshure na mwarimu wacu Anselme yaramaze iminsi ku ishure. Yesu nashimwe. Nukubwa yari yagiye kwiga. Abanyeshure bariga, bariko baraheraheza ivyigwa mu bisata byinshi, barabakoresha n'amastage, imyimenyerezo y'akazi, kuraba ko ibyo boba barize boshobora kuzobikurikiza igihe bazoba bagiye ku kazi kuri tere. Yesu nadufashe cyane. Natwebwe rero uyu munsi ijambo ry'Imana niri twige gukora neza, tureke ibibi. Yesu nadutabara. Iri jambo jewe rimazemo iminsi nkaca ndarigira iryanje, ni Yesu ntabara unyigishe gukora neza. Niyumviriye kare nti maze kubwirwa n'umuvyeyi ati uraduha umurongo w'ijambo ry'Imana, Imana ati nijyarindi nyene. Akagenda mfise karimo imirongo myinshi, ariko Imana ati ni wa wundi nyene. Yesu nadufashe cyane. Caravuga nti iri shengero mbona basa neza uko ibikorwa byiza bama bariko barabikora, kandi abakozi tugashima, tukavuga ati nukuri shengero ryo mu Kamenge barakora neza, nja kubigisha gukora neza gute. Yesu nadutabara. Ariko ijambo ry'Imana ntirizira ubusa, siko none ho byoshoboka ko hari abariko barakora nabi cyane gusumba gukora neza. Muntu uri kurakora nabi, ndagufitiye iganuko uyu munsi, hindukira ko bidashoboka gukora neza ngo uhite ubikora, ngwino wige gukora neza. Yesu nadutabara. Hariho umuntu yagerageje gukora neza, sinukubigerageza, yaranabishoboye, yarakoze neza mu gihe abandi bariko barakora ibibi.
Yesu nadutabare. Tugende mu gitabo cy'Itanguriro. Mu gitabo cy'Itanguriro 4 ku murongo wa 5 dushikane ku murongo w'8. Murantunga ni Itanguriro 6. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nuko Uhoraho abona ibibi by'abantu ingene ari byinshi mu isi, kandi kw'ivyiyumviro by'imitima yabo byamugoreye gukora ibibi gusa na ntaryo. Uhoraho yicuza ico yaremeye abantu mu isi, bimutera intuntu mu mutima. Uhoraho aravuga ati abantu naremye nzobamara mu isi, uhereye ku muntu n'igikoko n'icikwega n'ikiguruka mu kirere, kuko nicujije ico nabiremeye. Ariko Nowa we Uhoraho aramushima. Yesu nashimwe. Uyu Nowa nubwo ibintu byari byabaye tabani mu isi, nubwo abantu bari bamugoreye, nukuvuga bari bamaze kuba abanyakibi gusa, nta ciza na kimwe cabavamwo. Ariko Imana iritegereza, iraraba mu isi, icigira umubabaro mwinshi, ikirababara yibutse ingene yari yaremye umuntu, imuha kuganza ibiri mu isi byose, imuha ubushobozi burengeye ubw'ibindi byose. Mbere wanashima ibiri mu isi nk'ibikoko n'ibindi byinshi, uwo muntu niwe yabihaye amazina. Imana yamushizemo ubwenge, uwo muntu aca abiha amazina, imuha no kubiganza. Ariko umuntu uko agenda aragwira, atera agira umutima ukora ibibi gusa. Birababaza Imana, birayishavuza, birayituntuza, kugeza igihe Imana yicuza ico yaremeye umuntu mu isi. Yesu nadutabara. Yesu nadutabara. Ibibi biraba byinshi, abasambana barasambana, abicanyi baricana, ibisuma bariba, imboregwa ziraboregwa. Imana iricuza ico yaremeye umuntu mu isi. Ariko Imana ishimwe, harabonetse uwo guhumuriza umutima w'Imana. Yesu nahabwa icobero cyane. Harabonetse uwitwa Nowa. Yesu nashimwe. Uyu Nowa nubwo bariko barakora bya bibi byose uko bingana, nubwo bariko barivayanga muri bya bindi byose, we aca aba utiga gusa, ahubwo aba uwabishoboye. Yesu nashimwe. Imana iramwitegereza, irashima Nowa. Yesu nashimwe. Mbega Imana uyu munsi iri mu ijuru ikwitegereje, iragushima. Yesu nadutabare cyane. Mu bariko bakora neza uyu munsi urimwo. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Hari agakorasi kavuga ngo urashimwa, mbega urashimwa n'Imana, urashimwa, mbega urashimwa n'Imana, urashimwa,
mbega urashimwa n'Imana. Ewe urashimwa, mbega urashimwa n'Imana, urashimwa, mbega urashimwa n'Imana. Urashimwa n'Imana mu bikorwa urimwo. Ubwo ntushimwa, ntugerageza kugerageza uje mu rusengero gusa, uri hanze, uri ku kazi, utari mu Burundi, utari muri ntara ya Bujumbura, utari muri iyi komine ya Ntahangwa, ubwo aho uri ubandanya ushimwa n'Imana. Twige gukora neza. Yesu nashimwe cyane. Twige gukora neza nubwo bigoye. Nowa uhora haragirene, kuko Nowa yari yaragize imyimenyerezo ikomeye yo gukora neza kugeza n'igihe abandi bose byari byanse. Yesu nadutabara. Nowa arimenyereza gukora neza, arubaha Uhoraho. Ku mugoroba w'ejo batwigisheje ijambo ry'Imana ngo tubwire umugorotsi ko azogirene. Yesu nashimwe. Mubwire umugorotsi ko azogirene, ngo kuko nukuvuga ibyo yakoze nibyo Yesu nahabwa icubahiro cyane. Ngo kandi mubwire n'umunyabyaha ko azogirene, ko azomererwa nabi. Yesu nadutabare. Rero Nowa acaba mu ruhande rw'abagororotsi, Uhoraho aramushima. Urashimwa n'Imana mu byo uri kurakora, uba ushimwa n'Imana. Muri iyi minsi mbega ndashimwa n'Imana jewe ubwanje. Yesu nadutabare cyane. Hariho uwundi muntu yakoze neza. Yesu nashimwe cyane. Hariho uwundi muntu yakoze neza. Umwanya mfise ntabwo ari muremure cyane, ariko reka turabe uwundi muntu yagerageje gukora neza. Abakoze nabi ntitubigane cyane. Uyu munsi ni kwiga gukora neza. Tureke iki ibibi. Yesu nadutabare. Twige gukora neza, tureke ibibi. Tuja kuvugana cyane ku bantu bariko barakora neza. Yesu nashimwe cyane, kuko tugomba natwe ko dukora neza. Byanke bikunde dukore neza. Tugende hariya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, turabe inkuru z'uwundi muntu yakoze neza. Yakozwe n'intumwa igice c'icenda, turaba y'inkuru z'uwitwa Doruka canke Tabita. Yakoze neza kandi yarabifitiyemwo uburambe bwinshi. Yesu nashimwe cyane. 36 dusomeho mu izina rya Yesu Kristo. Petero azura Tabita, kandi Yopa hari umwigishwa yitwa Tabita, risobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yari n'ibikorwa byiza byinshi n'ubuntu bwinshi yagira. Muri iyo minsi aragwara arapfa, bamaze kumuhagira ikiziga bagishira mu nzu yo hejuru, kandi ku kiruda hari hafi Yopa. Abigishwa bumvise ko Petero ariyo ari, bamutuma kw'abantu babiri bamwinginga bati ntutebe kudushikira. Petero arikora ajana nabo. Ashitseyo bamujana mu nzu, muri ya nzu yo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande yiwe barira, baerekana amapfundo n'imitamana
Doruka yapfunditse akiri muri bo. Petero arabataramura bose, arapfukama arasenga, maze ahindukirira umuvyimba ati Tabita vyuka. Arakanura, maze abonye Petero aravyuka aricara. Yesu nashimwe cane. Yesu nashimwe. N'uyu Tabita namubonye nk'umuntu yagerageje gukora neza mu gihe ciwe. Natwe mu mwimenyerezo wo kwiga gukora neza twoshobora kumwigirako. Tabita rero biraboneka yuko yagirira neza abantu baciriritse, abapfakazi. Yesu nadutabare. Hajya abapfakazi nubwo baba bapfakaye barasumbana ico no kwita ingazi, amadogre y'uburyo babayeho. Hariho umupfakazi umuntu wiwe amusigira ibintu, uwo akaba uwo kuzozana nawe arafasha n'abandi. Nubwo aba ari umupfakazi, aba mupfaka mugabo akaba yoshobora kugira nawe ivyo afashisha abandi. Yesu nadufashe cyane. Hakabaho n'abandi abo twokwita bantaho nikora, kuko umuntu wiwe yagiye ntaho amusize, nta nico amusigaranye. Yesu nadutabare cyane. Aba bantu rero bantaho nikora, abapfakazi bantaho nikora, Tabita yaca abiyegereza, akaba abagirira ubuntu bwinshi. Ari uwahaye igitenge akakimuha, mbega yabakoze neza. Ari uwahaye ibyo afungura akabimuha, mbega yabagize neza. Ari uwo afashirije abana akabimukorera. Yesu nadutabare cyane. Tabita arakora ibyiza byinshi. Kenshi abarundi bakunda kugira ngo umwiza ntaramba, niko bakunda kuvuga. Uwo mugani twawusanzeho siko none, ariko araramba kuko umuntu wese agenda mu gihe ciwe, siko none. Rero uyu Tabita haca hagera igihe ciwe cyo kuva mu isi, aca arapfa nkuko n'abandi bapfa. Babandi rero yagiriye neza baca baribuka, barakorana. Hewe induru yabo n'amarira yabo nine baravuga, barabwira Imana ko uwo muntu yari abafitiye ikimazi. Yesu nashimwe cyane. Bararira, maze uyu mukozi w'Imana Petero aca arahashika. Ahashitse nawe aritegereza ibyabo babyeyi ingene barira, bimutuma nawe kuja guhamagara Imana yo mwijuru. Ndumva mu masengesho yiwe yaravuga ati Imana, wibuka aba babyeyi ingene bariko bararira. Uyu muntu ibyiza yabakoreye ni byinshi, bagarukanira umuntu. Yesu nashimwe cyane. Twige gukora neza kuko icyiza kizotuvugira n'igihe tuzuba tugeze habi. Yesu nashimwe cyane. Ariko niwakora nabi, ikibi nacyo kizokujana. Yesu nadutabara. Sinipfuza ko hari ukora nabi. Numva mu mutima wanje, numva twese twogerageza gukora neza byanke bikunde. Yesu nashimwe. Byanke bikunde twige kugirente gukora neza nubwo bigoye. Abaririmbyi hajya mu makorare, gerageza mukore neza. Udukokora twoba turiyo, ivyo muba mutumvikana bihagarare mu izina rya Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Bene data mukorana imikogwa, abagabo n'abagore hajya muhiri wacu, nubwo bigoye mugabo tureke ibibi mu izina rya Yesu. Twiga kugirene gukora neza. Yesu nashimwe cyane. Umuntu wese ku rugezo rwiwe yige gukora neza, hanyuma rero icyiza kizokuvugira. Yesu nashimwe. Haleluya. Icyiza kizokuvugira. Yesu nahabwe icubahiro. Uyu rero Doruka Petero acaramusengera, amaze kumusengera Imana iragira ubuntu. Yesu nashimwe. Bwa buntu yagirira abantu benshi,
imana nawe uwo munsi kiramugirira ubuntu, iramuzura. Haleluya! iramuzura, acaraba muzima. Petero acaramushikiriza abariko baramuririra. Yesu nashimwe. Ati nguyo muntu wanyu. Nabo baca barashima Imana. Uca wiha nk'agafilime ugacubona ingene bamwakiriye bamushira hejuru banezerewe. Yesu nashimwe. Ati aragarutse, araje. Yesu nashimwe. Uwo yahaye agatenge, uwo yagiriye niwe kuko barafundika. Ajya amapfundo rero nico yaba yamukoreye. Yesu nashimwe cyane. Ico yaba yamukoreye yacageretse aka kantu sinzovyibagirwa. Haleluya! Twige gukora neza. Yesu nashimwe. Twige gukora neza kuko iminsi ni mibi. Ibi bihe turimwo ni ibihe vya nyuma. Dusabwa kwiga gukora neza. Yesu nashimwe cyane. Timoteyo wa 2. Haleluya! Yesu nashimwe. Tuje mu gitabo cha Timoteyo wa 2. Turasomaho amajambo y'Imana atwebwira ibi bihe. Kubera iki dutegerezwa kwiga gukora neza. Yesu nashimwe. Kubera iki dutegerezwa kubyiga gukora neza? Ni kubera ko ibi bihe bigoye. Ni kubera ko iyi minsi ari minsi mibi. Dusome Timoteyo wa 2. Muri kicete ca 2 Paulo yandikiye umukunzi wiwe, ndetse naho yamwita umwana, Timoteyo 3. Reka umurongo wa mbere dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ibi bizoba mu gihe c'iherezo, ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura, barementanya, batigarura, inkazi, badakunda ivyiza, abaguranyi, ibirandamuke, abikakisha, bakunda ibibahimbara, bakabirutisha Imana, bafise ishusho yo kubaha Imana, ariko bahakana ubushobozi bwako. Abameze batyo wame ubatera ibitugu, kuko muri bo harimwo n'abagabo banyegetera mu mazu, bagatwara abagore batagira imitima, baremerewe n'ivyaha, batwagwa n'ukwifuza k'uburyo bwinshi. Bama biga, ariko ntaho bashobora gushika kumenya ukuri. Yesu nadutabare cyane. Yesu nashimwe. Ngiyi impamvu rero hano dukwiye kwiga gukora neza. Mwumvise byoroshe gashenge? Mwumvise byoroshe? Yesu nashimwe cyane. Mwumvise byoroshe? Ntabwo byoroshe, kuko ngo nibibi bizoba mu gihe cyahe ciherezo. Mbega iki gihe turimwo, turi mu gihe ciherezo? Turi mu gihe ciherezo cyane. Ibi byadonaguwe hano byinshi turanavyibonera. Akarorero ka vuba, ejo bundi hariya mu Rugombo, umwana yarafashe se wiwe amuvyara neza, aramukerera. Mwarabibonye amafilime, amashusho yayo, amasanamu yararenganye. Aramukerera
none ibyo nibihe byoroshe gahe. Yesu nadutabare cyane. Ntimwama mubona abavyeyi bata abana babo, abavyeyi bica abana babo. Yesu nadutabare cyane. Nibihe byiki byiherezo, nibihe bya nyuma. Aha rero Timoteyo Paulo acaravyandikira Timoteyo, aramubwira iko ibihe by'iherezo bizoba bimeze. Hariya rero hariya nabonye ngo bafise ishusho yo kubaha Imana. Kenshi nabo bantu bakora ibyo bafise n'umunsi baja gusenga ko nk'uyu munsi twe twaje gusenga. Yesu nadutabare cyane. Mu Burundi sinzi ibiharuro neza cyane, ariko umutigiri munini mu Burundi n'abakristo. Ntabwo nzi ibiharuro neza cyane, mugabo umutigiri munini biraboneka neza kuko ugiye ukaraba usanga umutigiri munini n'abakristo. Twemera twese Yesu Kristo benshi. Yesu nadufashe cyane. Ariko kandi mpora nitegereza n'abakristo nyene turimo, hari abafise ishusho gusa. Yesu nadutabara. Dufise ishusho, benshi bafise ishusho yo kubaha Imana kubiboneka, ariko muri bo barayihakanisha ibikorwa bakora. Twige gukora neza. Yesu nadutabara. Yesu nadutabara. Genda aho mwibarabara, indaya zikomeye cyane uzozisanga mu mugwi w'abakristo. Yesu nadutabare cyane. Abagenda bambaye impuzu zizerekana umubiri yabo bose, kenshi uzobasanga ku munsi wa Mungu cyangwa uwundi munsi bagiye mu rusengero ngo guhimbaza Imana. Yesu nadutabare cyane. Mugabo ibikorwa byabo birahakana uko kubaha iki. Twige gukora. Yesu nadutabare cyane. Twige gukora neza, duhinduke, twige gukora neza. Kugira rero twige gukora neza, turasabwa ubwenge. Turasabwa ubwenge, kugira ubwenge. Dusaba Imana itwigishe, iduhe ingabire y'ubwenge kugira dushobore gukora neza. Yesu nadutabare. Ego Abami ba kabiri turabe ubundi yo tubera akarorero ko gukora neza. Abami ba kabiri, gitabo c'Abami ba kabiri, turabe ingene Salomo yagize imigabo yo gukora neza mu gihe ciwe. Yesu nadutabare cyane. Natwe uyu munsi tugiriye imigabo, tugomba gukora neza. Bimwe nahora nonona, bimwe nahora ngira nabi, Mana uhera uyu munsi umpindure nkore neza. Yesu nadutabare cyane. Gitabo c'Abami ba kabiri turabe ingene Salomo yavyifashemwo. Murantungaye ni igitabo c'Abami ba mbere. Murantunga kabisa. Ni igitabo c'Abami ba mbere gatatu ku murongo wa mbere, ku murongo w'8 turashikana ku murongo wa 14. Dusome mu izina rya Yesu. Indangajambo ntituyisige kuko iradusobanura cyane. Salomo asaba Imana ubwenge. Kandi jewe ku murongo w'8, kandi jewe umusavyi wawe ndi hagati mu bantu bawe watoranije, ihanga rihambaye ritoharurika canke ngo rimenywe ubwinshi bwaryo. None rero jewe umusavyi wawe numpe umutima w'ubwenge, nshobore gucira abantu bawe imanza, menye gutandukanya ikibi n'iciza. None ninde yoshobora gucira imanza
iri hanga ryawe rihambaye. Yesu nashimwe cyane. Yego cyane. Tusimbira hajya ku murongo wa 13. Kandi nguhaye nico utansavye, nguhaye ubutunzi n'icubahiro, bitume atamwami n'umwe azohwana nawe igihe cyose ukiriho. Kandi niwagendera mu nzira zanje, ukitondera amabwirizwa yanje n'ivyagezwe vyanje, nk'uko so Dawidi yagenjeje, nzoguha kuramba. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Hano uyu mwami Salomo nawe n'umwami mu gihe ciwe yagerageje kurondera gukora neza. Yaragerageje kurondera gukora neza kuko yari yabaye umwami akiri mutoya. Hanyuma rero muri uwo mwanya yariko aratwara, yarahuye n'ibihuhusi bitari bike bimutera kumva ko yosaba Imana ikamuha umutima canke ingabire y'ubwenge kugira ngo ashobore gutunganiriza iri hanga yari yashizwe imbere. Yesu nashimwe cyane. Salomo aca aritegereza, araraba nubwo yarakenye ivyo yarakenye, nubwo hari no n'ibindi byinshi yari gushobora gusaba, ariko aca araraba asanga muri we arakenya ubwenge. Yesu nashimwe. Arakenya ubwenge, ingabire y'ubwenge. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu yaciye muri we abigira isengesho, abyerekeza ku Mana, ati Mana ntabara umutima w'ubwenge. Yesu nashimwe cyane. Nshobore gutunganiriza iri hanga wanshize imbere. Yesu nahabwa icubahiro. Imana iri mu ijuru ikirashima iyo nama ibaye muri Salomo. Imana ikirabimuha. Haleluya. Imana ikiragirene irabimuha, ikiramuha iyo ngabire y'ubwenge. Uja kubibona rero mu bikorwa yagiye arakora. Akararo ni kamwe ni akigihe yatunganiriza abavyeyi babiri batase bapfa abana. Umwe ati gwawe yapfuye, uwundi ati gwanje ni muzima. Mugabo kubw'ingabire y'ubwenge Imana ari yamuhaye, Imana ubwo bwenge buca bukorana n'ubw'Imana, kumva bwari ubwenge bw'Imana yashize muri we, ko yari yabusavye aca bikora neza. Haleluya. Bose baratangara. Kandi rero bananje usoma biboneka neza ko gushikana n'uyu munsi turiko twebwe abakinogi nta muntu afise ubwenge nko bwa Salomo. Yesu nadutabare cyane. Ntabwo ko Salomo yagize ubwenge burebure cyane. Yesu nashimwe cyane. Yabusavye iki? Imana kugira ashobore gukora neza. Rero kugira natwe dushobore gukora neza tubisaba Imana. Yesu nadutabare. Tugira imigabo yo kugororoka nubwo bigoye, tugira imigabo yo gukora neza. Abatama bagira imigabo mu gihe cyabo barimwo umwanya ugihema. Gira imigabo yo gukora neza. Yesu adufashe cyane. Abagabo n'abagore mu gihe ukiriho gira imigabo yo gukora neza. Tube abakora neza. Imisore n'inkumi mwebweho twovuga duti mufise n'umwanya muremure wo kuzokora neza gusumba bihera huri. Uyu munsi ugira imigabo muri wewe yo kwiga gukora neza. Utangure kwiga gukora neza.
iyo uri kuriga urasaba ati Imana iki kintu cinshoboza. Rero muri iki cigwa cyo gusaba gukora neza dusaba ingabire y'ubwenge kugira dushobore guhagarara neza imbere y'ibibazo, ibibi tubimenye n'ibyiza tubimenye. Yesu nashimwe cyane. Hama duce twiga duhitemwo ibyiza, tureke ibibi. Yesu nadufashe cyane. Tureke ibibi tubireke, tubyiyambure. Uzana ibibi ni Satani, kandi ukora ibibi ni wa Satani. Uwo neza mu gihe Yesu azobaje gutora ishengero, bamwe hari aho bazoja, bamwe bazoja ibumoso, abandi baje iburyo. Rero abakijijwe bazoja mu ruhande rwa Kristo. Yesu natugire neza. Rero usuzume neza, urabe ati mbe muri iyi minsi ndiko nkora neza canke ndiko nkora nabi? Ndarangije. Yesu nashimwe. Ndarangije, ariko ndaguhamagara ndanaguhanura gukora neza. Biragoye muri iyi minsi, ibibi ni byinshi, ariko banka Nowa, Uhoraho yaramushimye, aramushima. Hariho ubusambanyi bwinshi, hariho ubwicanyi bwinshi, ibibi byari byinshi, kugeza igihe Imana yicuza ico yaremeye iki umuntu. Ariko Nowa arahagarara kuko yari yahisemo gukora neza. Yesu nadufashe cyane. Tabita mu gihe ciwe yarakoze ibyiza byinshi, ibyiza kuri we byabaye byinshi, n'akarorero keza cyane kuko kuri we ibyiza byabaye byinshi. Yesu nadufashe cyane kugeza igihe ageze no ku rupfu rwiwe, Imana imwibukirako. Yesu nadutabare. Imana iramwibuka ati Tabita, iratuma Petero ati genda umubasubize. Yesu nashimwe cyane. Acarongera araba muzima. Salomo acarasaba ingabire y'ubwenge. Yesu nashimwe cyane. Acarasaba ingabire y'ubwenge ati kugira nshobore guhagarara muri iri koraniro, kugira nshobore kuba ushobora kubatunganiza neza, ndasabye ingabire y'ubwenge. Mana ingabire y'ubwenge. Karibu oba ukeneye ingabire y'ubwenge muri iyi minsi kugira ushobore gukora neza. Uba hari ibyo wagendeyemwo bibi ukeneye kubivamo. Twige gukora neza. Mu kwiga gukora neza no kwihana kubamwo. Yesu nashimwe. Abumvise amajambo, Yesu nabahezagire. Twige gukora neza. Ndatanze umwanya kuri uyu muntu wese abona ati jewe muri ibi bihe byanje ikibi kiriko kiraganza iciza, atariko Mana ndagomba guhindukira nkukorere, nkora ibyiza nubwo ibiba ari byinshi. Nkuko muri ya gihe cyo kwa Nowa ibibi byari byinshi, natwe turi muri ico gihe. Yesu nadutabare, ariko duhindukire guhera uyu munsi, bicitwa uyu munsi twige gukora neza. Kaze dufashanye gusenga Imana, abakozi Imana babafashe, ubabwire. Ntabwo ari buzoba uri kubwira, uzoba uri kubwira Data. Imana nayo irakugabira, iraguha iyo ngabire y'ubwenge, ushishikare kugenda ukora neza. Abumva namwe ko bimeze neza, shishikara mwumve ko musengera abandi, mwumve ko mubafasha gusenga Imana, kandi nawe ahuri ushishikare kumva kwisengera mu mutima wawe. Urire Imana nshoboza muri iyi minsi nkukorere neza, ibyiza bibe byinshi. Haleluya. Ibyiza bibe byinshi. Dukorere Imana. Turi mu minsi ya nyuma, turi mu minsi y'iherezo. Ngo ibi bizoba mu gihe cy'iherezo. Abantu ngo bazoba bankana, intashima, ibirandamuke, ni byinshi, n'urutonde rw'ibibi byinshi cyane. Yesu nadutabare. Mbe muri iki gihe mugenzi urihe uhagaze he?
ibyiza urabikora, hageze gufasha abantu urabafasha, hageze gukorera Imana aho ntushira ibindi imbere, amajambo ibindi binabiriya kritiki zinaziriya ubwo sidushira imbere. Tuve muri ivyo dukorera Imana. Uwundi yagize ngo dukorera Imana nk'abazopfa ejo. Yesu nadufashe cyane kandi Yesu adutabare. Hama rero duce tugenda kubaha gushika muhira iyi ndwi yose, uku kwezi kose, umwaka wose twige gukora neza. Tuce tuja muri stage, tuce tugenda, tuzoce tube abamenye. Haleluya. Hama rero nitwagera kuva hano mu isi, igihe abandi bazokwambikwa ibitsibo, nawe uze wambikwa ibitsibo by'ibyiza wakoze. Yesu nashimwe ngo mubwire umugororotsi ko azomerwa neza.